tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Amen. Agomba muri minota mike ishika nka 45 tuganire ijambo ry'Imana. Turi kuri hariya muri Filemoni. Filemoni igice cya mbere ngomba gusoma umurongo wa 20. Ava ngo, ego mwene data nkubone mwikimazi mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Ego mwene data nkubone mwikimazi mu mwami wacu, unduhure umutima muri Kristo. Imana ishimwe. Nabivuze ngo Imana ishimwe yemwe. Nagomba dufate umwanya, uyu mwanya dusigaranye, tuganire kuri uyu murongo nakuyemo teme ivuga ngo umuntu w'ikimazi. Umuntu w'ikimazi. Haleluya. Ifurize uwo mwicaye mu byatsi, ndakwifuje kuba umuntu w'ikimazi. Ndakwifurije kuba umuntu w'ikimazi. Iyo tuvuze ngo umuntu w'ikimazi ninde, umuntu w'ikimazi ninde? Umuntu w'ikimazi ndagomba tuza kwiga tunyarutsa, mugabo nza kuvuga ama information menshi mu mwanya muto mugakomeye. Umuntu w'ikimazi ni umuntu icambere azana solution ahantu hose ari ingorane, azana inyishu ahantu hose ari ingorane. Umuntu w'ikimazi ni umuntu azana inyishu. Nzotera imbere mvuge umuntu w'ikimazi kandi ni umuntu w'icyitegererezo muri societe. Ninashobora kwashika uno munsi Imana ishimwe, ariko ninahashika naho nyene Imana ihabwe icyubahiro. Ngaha Paulo yandikira uyu mwana wiwe Filemoni yavyaje ubutumwa bwiza, amubwira ngo Filemoni, ndagusengera ngo ndakubonemo ikimazi mu mwami wacu, ndakubonemo ikimazi. Mani majambo, umbere umuntu w'ikimazi. Filemoni, hari ikintu ushaka, ndagomba umbere umuntu w'ikimazi. Ndashaka umbere umuntu w'ikimazi. Mugabo acavuga ikintu gikomeye cyane, acavuga ngo unduhure umutima muri Kristo. Umuntu w'ikimazi ni umuntu ari ku gikorwa cyo guruhura imitima y'abantu. Umuntu w'ikimazi muri uko kuzana solution ahantu hose hari kibazo, abantu imitima ibihagaze, mu gihugu hari kibazo, umuntu w'ikimazi ni umuntu azana solution. Mu muryango hari kibazo, umuntu w'ikimazi ni umuntu yiteze ko solution ahantu. Mu ishengero hari ikibazo, umuntu w'ikimazi mu ishengero ni umuntu azana solution. Mu bwami bw'Imana ni umuntu azana solution. Muri timu y'abagenzi bawe, umuntu w'ikimazi ni umuntu azana solution ahantu yari ikenewe, ni umuntu azana inyishu. Uwo muntu rero, abo bantu n'abantu b'igiciro cyane mu kibano, n'abantu b'igiciro cyane. Ufise umugenzi nk'uwo uba ufise umuntu akomeye gose, umuntu azana inyishu, umuntu azana solution. Ngaha Paulo yabwiye Filemoni ati, niwambere umuntu w'ikimazi, urazi ikintu uzogira, uzoruhura umutima wanje. Uzoburi kuraruhura umutima wanje. Mwandi majambo, abantu w'ikimazi nk'aba baruhura imitima y'abantu, bazana ahantu imitima y'abantu itekana, iruhuka. Rero bano Imana, naje nizeye ko biciye muri iyi enseignement shobora kuyigisha rimwe cyangwa kabiri, ndizera ko hano hantu Imana izoguhindura umuntu w'ikimazi kuri iyi ngoro,
okay, kuvyingoro ndabiretse ndumvise ko mutavyakiriye. Ndizera cyane yuko Imana izoguhindura umuntu w'ikimazi mu muryango iwanyu. Naho nyene numva ari bakenyi. Ndizera cyane ko Imana izoguhindura umuntu w'ikimazi muri iki gihugu. Bari Imana iki gihugu kirakeneye abantu b'ikimazi, abantu bazana solution. Ndizera ko Imana muri no generation izokugira umuntu w'ikimazi. Rero aba bantu ntibaba benshi, ufise umugwi w'abantu 10 ushobora gusanga kenshi ari umwe canke babiri. Ufise umugwi w'abantu 50 ushobora gusanga ari nka batanu gutyo, usanga atari benshi. Mugabo nagomba vraiment twiyandikishe kuri iyo liste, umuntu wese karanyumviriza kino gitondo uve hano uvuga ati ndabifashe nk'ingingo, ndabifashe nk'ihame yuko negerezwa ko umuntu w'ikimazi ahantu hose nzokwisanga. Abantu nk'aba barazimvye, nta entreprise yo babona ntibarondere, ahantu hose bisanze basanga bakenewe, basanga arabagacira aho. Ni mu gihe umuntu ari umuntu azana solution, umuntu azana inyishu aho. Rero Claudine karibu cyane Claudine, ndagukunda cyane, you are welcome. None kundaba niyakiriye umuntu no ndaba praise God. Vuga ati ndi umuntu w'ikimazi, vuga ati iri jambo rizompingura rincuremwo umuntu w'ikimazi, iri jambo rizompingura rincuremwo umuntu akenewe mu muryango, umuntu akenewe mu gihugu, umuntu nkenegwa mw'ishengero, umuntu w'ikimazi ahantu hose nisanze. Haleluya. Bani Imana, iyo tuvuze umuntu w'ikimazi ari distinga, umuntu w'ikimazi aratandukana gose n'abandi. Imana igomba kugira umuntu w'ikimazi, iraguha personality, iraguha akantu wisangije, iragucira ukuntu ku buryo utabaramplase. Boronka ubundi mbwa ntiboronka wewe, boronka ikindi undi muntu mbwa badafite amavalere nk'ayo wawe, boronka undi muntu mugabo atameze exactement nka wewe. Imana itanguye kugira umuntu w'ikimazi, ikugira unique, ikugira umuntu yisa, ikugira umuntu ameze ukundi kuntu. Reka twitize uburore busanzwe. Murabona nk'ubu mwese murazi ko amazi adufitiye akamaro gakomeye. Amazi niho yaramplasa n'ivyo kurya. Amazi ni amazi nyene, ntushobora kuyaramplasa n'ifana. Ukeneye amazi, umubiri ukeneye amazi. Nywa ibindi bintu byose uguma wumva hariyo igikorwa cy'amazi, hariho ukuntu amazi ameze ntararonka. Mugabo rero mu mwanya w'ivyo kurya, amazi nayo nashobora kuramplasa ivyo kurya. Ivyo kurya bidufitiye ikimazi nkavyo. Haleluya. Nk'ubu tuvuze tuti itiro dufitiye ikimazi ku buryo naho hari ibindi bintu bituryohera nka sport nk'akarorero cyangwa ibindi bintu ntibishobora kuramplasa itiro. Mu mwanya kanaka ni ibintu Imana duhaye vy'ikimazi vyama bikenewe, kandi mu gihe cyavyo utakironse urumva ko hariho manque, niwo kiramplasa n'ikindi kintu. Bano Imana, burya Imana rero ashobora kugira umuntu w'ikimazi ku buryo naho wowe utakira aho hantu muri uwo muryango canke mw'ishengero kanaka canke mu gihugu, ukaguma n'uwundi impact yawe itibagiranwa aho hantu. Ukaba utari wa muntu wibagira vuba, ukaba utari wa muntu vyoroshe yuko woreka kumenya ko ari hari canke atahari. Iyo umuntu atakimazi afise biroroshe yuko mwibagira ukiro tuva yuko si hari haciye ukwezi. Mugiye umuntu ari umuntu w'ikimazi ahantu kanaka, bano Imana biragoye ko n'umunsi umwe wohera utamaze kuromarika absence yiwe. Haba muri famille, haba mw'ishengero, haba mu gihugu, umuntu w'ikimazi biragoye yuko utoromarika absence yiwe. Alors kimwe mu vyo ijambo ry'Imana riduhamagarira nuko umuntu wese muri twebwe yomera gutyo, yo umuntu w'ikimazi mu burere bwose bw'ubuzima.
haleluya. Mvuze umuntu azana solution, ukwiye kwifata nk'ingingo, ukwiye kwifata nka decision, ukavuga ati muri ubu buzima ndahisemwo ahantu hose nzoca, umuntu wese azokwikonekta nanje ngomba ni grave mu mutima wiwe ku buryo atazoshobora kunyibagira. Praise God. Nzomugira neza ku buryo atazoshobora kunyibagira, nzogira impact mu buzima bwiwe ku buryo atazoshobora kwibagira iyo trace nagize mu buzima bwiwe. Hari umuntu ashobora kuba umu specialiste mu kibi ku buryo aciye ahantu ntibazopfa bamwibagiye kubera ikibi yakoze. Mugo wundi umuntu ashobora kuba umu specialiste mu ciza ku buryo aca ahantu ntibazopfe basuye kumwibagira kubera ivyiza yakoze. Nagomba tubone ikimazi muri yo angle, nagomba tubone ikimazi muri yo angle. Ahantu hose ubaye uhabe wimvira nibihe bintu vyiza no hakora ku buryo imyaka 10 atabushobozi ifise kugira abanyibagire, imyaka 20 na nyine atabushobozi ifise kugira nibagiranwa aho hantu. Amen. Hari abagabo baciye kuri inosi bashoboye kwa aplika iyi principe mu bwami bw'Imana kandi vraiment basigaye impact ikomeye. Biragoye nk'uko wovuga hagaca isaha yose kurigisha ubutumwa bwiza utavuze Mose, utavuze Dawidi, utavuze Paulo. Hari abantu bagize impact mu ishengero rya Kristo mu myaka yahera, bigoye ko marisa uri kuravuga ivy'Imana utabakishije mu kanwa. Kubera iki? Ni impact bagize, n'umumaro bamari inosi, ni ikintu gikomeye bakoze. Ivyo rero bararenganye. Imana muri ino generation yamikenera abahizi bameze gutyo, yamikenera mu mageneration n'amageneration yose, yamikenera abantu bamarka generation yabo, yamikenera abantu bakora ibintu kanaka ku buryo generation yabo imenya ati hari abantu baciyeho bari bakijijwe, barubaha Imana, baragendanye n'Imana. Haleluya. Mbega twoba muri abo bantu, turashaka kuba muri abo bantu b'Imana. Abantu bitege kuba muri abo bantu, mumbwire amen. Bugati ndazana inyishu ahantu hose nisanze, ndazana inyishu ahantu hose nisanze. Nagomba tuvuga akantu ka kabiri koko nza guteba ko umwanya munini. Haleluya. Bantu b'Imana, nimubona ibi bintu tugira publicité, kugira umenyekane, kugira ibintu bikurakura bimenyekane, vraiment ndababwije ukuri, iyo utawe iki kintu hamuka gikorerako udashaka kumenyekana, mugabo ushaka kubikimazi mu bantu kanaka, ama publicité nazokeneko. Publicité niyo nyene. Yesu muzomurabe, Yesu ahantu henshi yaca yaheze gukora igitangaza, akaca abwira uwagikoreye ati ca wihorera. Hama akagenda ahantu ku musozi akaca abwira abantu ngo nimubabwire yondi. Mugabo nta namwe Yesu yigeze yisanga ari wenyene imbere y'uwo atari abantu benshi. Kubera iki? Ikimazi yabagiriye. Yesu ashobora kwinjira mu gisagara, Bibiliya ikavuga ngo bakaca bagenda barabwirana umuhana kumuhana ati Yesu yinjiye mu gisagara, Yesu ari mu gisagara. Kubera iki? Impact yaba yagize mu bisagara yaciye mu bwa mbere. Amakuru yiwe yaramamara ku buryo atandukira ibihugu bibanyi vyaho hantu yarari, hama akaza gushika mu gihugu kindi, amakuru yiwe azazwi muri ico gihugu, baza bamuzi ku buryo hari n'igihe ibaze Yesu ariko aragenda gutya, muga inyuma yiwe hari abantu bashika 5,000 by'abantu, abagore n'abana batarimo bariko baramukurikira, bahevye ivyo kurya, bahevye imiryango, bari inyuma yiwe bamukurikira. Sinzi ko mwumva iyo impact ingana gutyo mu buzima bw'abo bantu yari yagize, ku buryo yagize ahantu akabwira abigisha ati bagaburire, araravye abantu bamukurikiye bibagiye nuko bashonje, atanguye kubumvira impuhwe ko bashonje. Kubera iki? Impact yagize mu buzima bwabo. Buri Imana ndagenda babwire ko abantu wagiriye ikimazi biragoye ko bokwibagira. Ushaka kuba umuntu asiga impact nziza mu buzima bw'abantu cyangwa mu kibano cyangwa ubaye umuntu w'ineza nyinshi, umuntu agira ineza nyinshi, umuntu agira neza abantu mu buryo butangaje, uzotangazwa n'ingene passage y'abantu hano kuri inosi izotandukana na passage z'abandi bantu.
iyi principe irakora ku buryo n'abanyamahanga bayikoresheje bakaba beza. Hari ukuntu passage yabo hano kuri inosi itibagiranwa. Hari umuntu afata akegeranya imfuvyi akazirera, ugasanga asigaye yarabaye icamamare, amarezo sosiyo yose aramuzi, mugabo ntiyigeze yigira publicité n'umunsi n'umwe. Kubera iki? Ineza yiwe yaragwiririkanye iramenyekana ahantu hose. Haleluya. Alors Yesu harageze igihe umunsi umwe abwira abigishwa be ati namwe murashaka kwigira. Petero acamwishura ijambo rikomeye amubwira ngo twokuva ko tukajya hehe? Abantu wagiriye ikimazi ntibashobora kukuva ko vyoroshe. Abo utagira ikimazi biroroshe yuko mwohura ijoro rimwe mukamuvanya. Muko umuntu wagize impact mu buzima bwiwe biragoye ko yokwibagira. Karabaya nawo kwimuka ukaza kuba kure azokurondera kubera iki impact nziza wagize mu buzima bwiwe. Haleluya. Alors Bibiliya iravuga ngo nimuba abatunzi kuri bigena biriya, muga muba abatunzi kuciza, muba abatunzi ku bikorwa vyiza, muba abatunzi mugira neza abantu. Umuntu abayeho gutyo biratangaje ko n'abana biwe n'abuzukuru biwe n'umuntu wese azokomoka kuri we azojya kuri yo neza. Sinzi ko mwibuka muri Bibiliya umuntu yitwa Mifibosheti, n'umugabo yarabayeho nabi, amugaye, yatawe higa igisagara. Muga igihe Dawidi yahagarara ku ngoma yaciye avuga ati mbega hari agasigarira ko mu nda ya Sauli, mwombwira ngo ndakagire neza ku bwa Yonatani. Kubera iki Yonatani? Ni kubera Yonatani mu buzima bwa Dawidi yaragize impact nziza, yamubereye umuntu w'ikimazi. Igihe Dawidi yaronka faveur yo kwicara ku ntebe y'ubwami, ikintu cyambere yavuze ati Yonatani sinyimurose ndamugiriye neza, mugabo nta nagasigarira ko mu nzu yiwe nogira neza ku bwa Yonatani. Vyumvikana ngo bantu Imana iciza ukoze uremvestishije, ukoze iciza ntutakaje ushobora kutazogisoroma ko wewe, mugabo uruvyaro rwawe ruzogisoroma ko. Nico gituma birivuga ngo muba batunzi mu vyiza, muba batunzi mu kugira neza, muba batunzi mu kadeboda. Ngo bandabigisha ibintu buri Imana. Umuntu atazoshika kure agaburinda yiwe gusa akabarahejeje. Umuntu azomenywa n'abantu bakenye n'umuntu ibintu byose yikwegerako. Abantu bo mumenya, abantu bazomumenya ni bake cyane bo munzi yiwe. Muga umuntu ariko arondera kuba solution. Reka ndakubaze, mbega wobuzi ibibazo biri mu muryango wanyu uri gutegura iki kuzobinyisha muri uwo muryango? Wobuzi ibibazo biri muri ino shengero uri gutegura iki kugira uzobinyisha muri ino shengero? Wobuzi ibibazo biri mu gihugu uri gutegura iki kugira uzobinyisha abantu? Kuko ivyizigiro vy'imiryango vy'igihugu vy'ishengero bari Imana bihagaze ku vyaremwe bishasha. Abantu b'Imana burya n'ibimana yiteze ko bazozana changement hose bashitse, kubera biriva ngo muri umunyu w'isi kandi muri umuco w'isi. Muri umunyu w'isi kandi muri umuco w'isi. Haleluya. Mbebe yakava ngo muri gisagara cyubatse ku mpinga y'umusozi kidashobora guhishwa. Umuntu adahishwa n'umuntu ameze gute? N'umuntu umuco w'iri kubamurika, n'umuntu ari umutunzi mu vyiza, umuntu ameze gutyo hano Imana. Ho, ushobora kutamukunda ubwoko avamwo, ushobora kutamukunda ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu, ushobora kudakunda umuryango wabo, mugabo ibikorwa vyiwe birakobrija kumufukamira hejuru, birakobrija umunsi umwe. Bari Imana nta cyiza kiri mu gukora ibibi. Ibyo bintu biraba. Eka mvuge gutya, nta nyungu ziri mu gukora ibintu bibi, inyungu ziri mu gukora ibyiza. Nicyo gituma itwanguraje ngo batunzi mu vyiza. Sirema yuko hari inyishu zifatanye n'ivyo bintu. Haleluya. Gira mugenzi wawe tukugira neza nikuve mu nzu yawe, ugira neza nikwigire gutandukana nawe. Karabasha tarabaye. Oh, urakoze nk'emuyera. Ngamvuga kantu ka kabiri.